kuvuga ngo ngo twicwa n'inzara ngo nta madevize dufise ngo nta madolari dufise ntaki none ibi kane n'ibice 3 kw'ijana byavuye muri ya mitsi yanyu, byavuye muri za nguvu zanyu, byavuye muri za gushaka kwanyu, byavuye muri kwa guhinduka kw'iwanyu. Muri ko murabyumva? Aha ni ukuvuga yuko bijya mukora jewe ndabaravye wari kubaraba mu myaka 10 iheze raba uko musumwe musa raba uko musa ni mwirabe muraba uko musa hari umuntu ashoje muri mwebwe nta muntu ashoje murayagayaga byarahindutse n'inyambaro bigenda bihinduka aba abantu bose bambaye imyanda kandi turi mu bikorwa rusange kera mwagenda ariko raba ibi ni ibintu bitoyi by'akarorero raba aya mazu hano muri Rutegama ni murabe ingene Rutegama imeze, murabe uretse na Rutegama raba n'ahandi ku dusantere, raba umuyagankuba mufise, raba amashure mufise, raba amakiriziya mufise n'ibindi byinshi, amavuriro sinokubwira. Ivyo byose ni ibimenyetso byerekana ko muri ko murahinduka, ko muri ko muratera imbere gake gake, ariko cyane ko muri ko murashyira mu ngiro inyigisho muhabwa n'indongozi zanyu. Icyo nicyo gikomeye cyane, ko muri abantu abenegihugu mwumva, mwigishwa mukumva. Muri icyo nicyo gikomeye cyane, murigishwa mukumva kandi mugashira no mu ngiro. Imana ibahezagire. Uretse rero n'ahandi wanyu genda hadi murambya murabe nara mu mazimisi daca urabona imidugi yahagaze yonyine iruta abantu. Kibazo none bigenda gute? Aba bantu nibiba niko bazungu babanje kuvuga ngo Barundi murashobora kuba mwiba. None mwibiki muriba? Murabakozi kandi Imana yabaremye uko nyene, murabakozi mukunda ibikorwa. Abakozi bakunda ibikorwa, mugani w'Imana iti jewe Mana nzofasha uwifashije. Ni mukoresha amaboko yanyu, ubwenge bwanyu, hanyuma Imana nayo izobafasha. None sivyo? Aha rero Imana iri kwirakora. Aha hose mushobora kuza mugakorana, mugakora igikorwa rusange. Ibi ni ibintu bizima. Mwebwe uravuga uti baduhamagaye kugira ngo tuze kubikorwa, mugabo byari gushoboka bakabahamagara ntimuze, cyane akaza nk'abantu babiri, ariko raba uko mwaje kumungana. Iyi ni Imana irimo, ni Imana irakora. Rero ibintu by'umutekano ibintu bikomeye. Reka nje mboneraho mwebwe, hariho ejo bundi barinjije abantu mu gisirikare, n'ubu ariko babinjiza. Ariko ndababwira Banyarutegama, Banyamurambi, buriya nta bantu ba mbere bazoja mu ijuru nk'abasirikare, sibyo? Murahoze. Nta bantu ba mbere bazoja mu ijuru nk'abasirikare. Muti abaye basirikare yo mufuma muvuga kuko si bose. Reka namwe muzoja mu ijuru mwese. N'abasirikare niko ndavuga, ingabo niko ndavuga, n'ingabo zigwa ku rugamba, ziriko ziharanira abenegihugu, abo nibo bazoja mu ijuru. Ukabura ingabo inyegera muzoja mu ijuru, rero ubijamo kuko ntuzopfirana. Mugabo ingabo ija ku rugamba iriko iragwanira iteka ryanyu, ineza ry'abenegihugu. Iyo ngabo iyo iviriye ku rugamba ija mu ijuru direct. None sivyo? None Yesu yadupfiriye ku musaraba,
nawe nabaye nk'uko nyine. Ingabo ipfiriye ku rugamba ariko iri kuraharanira iteka ryanyu, iteka ry'abarundi, iteka ry'uburundi, iharanira ineza yacu. Iyo ngabo ni mu ijuru, ni mu ijuru. Mugabo ikaba ari ingabo igapfa irwaye malariya, tuja imbere y'ubucamanza bwo mu ijuru bw'Imana, tuja imbere y'ubucamanza kubaza ibyo wakoze. Ariko upfuye urashwe n'umwanzi ariko ararwanira igihugu, aho Imana ikubwira ati wowe uri umugabo, ati yagiganje warabyumvise, ati ngo mugabo ugapfa wagiye kwiba uri ingabo n'umuriro ntuwinjiramo sinzi aho uri, ntawe nzi kwezi. Ugapfa wagiye gushurashura, ugapfa wagiye gushurashura, namwe muca mubyumva, muca mubyumva kweli. Ariko aha tuja kuvuga cyane, mwebwe mukiri bato, hariho hano abantu benshi bariko baraheza amashuri, abana benshi bariko baraheza amashuri yisumbuye. Ahantu no munsi hari akazi kenshi kandi akazi keza, nahariko ndababwira mu ngabo. Ingo mwinjire mu ngabo, mwinjire mu basirikare, mwinjire mu gisirikare, mwinjire mu gipolisi. Aho hari akazi kenshi kandi mwumvise ko hari n'iherezo ryiza, n'ubyitwaramo neza hari iherezo ryiza.